uri umwe mu bashoboye kuba bashika kuri ino video kubera wamaze kugira subscribe kuri channel YouTube yacu. No munsi nta kindi tugiye kugaruka ku muziki ndetse no ku muhanzi w'umuririmbyi adasanzwe mu karere nawe se uyundi ni Diamond Platnumz. Inyuma y'igihe kitari gito tumenye yuko avuye mu rukundo, nuko kuri ubu amakuru abandanya adushikira yuko yamaze kubaronka umukobwa akunda yahaye umutima. No musore n'ivyo tugiye kuganira ko utarayigira subscribe kuri channel YouTube yacu, ariko naho nagira share unagira na like. Ndakwibutse yuko kwigenekerezo rya 18 z'ukwezi kw'indwi uno mwaka wa 2020 ari wo munsi wari bateguye ibirori vyo kwakira umwe mu bigeme basanzwe binjiye muri WhatsApp Classic Baby canke WCB, nawe akaba atari uyundi akaba ari Zuhura Kopa, umukobwa w'umwe mu baririmvyikazi badasanzwe kandi bakoze neza mu karere no muri Bongo Flava na cyane mu mudiho wa Tarab. Nawe si yundi ni Khadija Kopa, uno mukobwa yamaze kwinjira muri WCB, amaze kubarikora indirimbo zidasanzwe kandi zigakundwa. Twavuga nka Kwalu, tukavuga Mwana n'izindi. Inyuma yuko bari bateguye bino birori vyabereye kuri Merimani City Hall, Diamond Platnumz yagiye gupostinga ifoto kuri Instagram yiwe ndetse ayikurikiza namwe mu majambo tugerageza gusigura mu Kirundi. Yasize benshi biyumvira ntashe cyane kuri ivyo yari amaze kuba yandika. Yagize ati nkuko mubizi ubwo hafatwa amafoto ku itapi itukura biba ari vyiza kuba kumwe n'umukunzi, nari umwe gusa mu batari bafise uwo twifadikanya, mushobora kuncaguza. Ana majambo Diamond Platnumz yashoboye kuba yandika, amajambo yasize bamwe n'abandi bagerageza kuvuga, aho bamwe n'abandi bagerageje kuba bamucaguza ati nyabuna araba uwiyegereze Zari Hassan we mwamaze kuba muvyarana. Abandi nabo bagenda bavuga ibindi, ariko nawe yaje kwishura muri comment avuga ati reka ibirori bizoba. Aho umwe mu bafana yarageje kumubwira bamuhishuriye bavuga ati wewe nibikigira vuba kugira ngo twereke ibintu, nawe avuga ati reka ibirori bizoba birenze vy'ukuri, nta numwe cyo kwifuza yuko azoba hari. Nubwo benshi baciye kuri Love Carpet kandi muri bo hariho n'uwundi mukobwa yitwa Jihani Dimaka, uno mukobwa nawe yaciye kuri Red Carpet ndetse baza kwifotozanya na Diamond Platnumz ariwo no munsi. Ndetse inyuma ya bino birori hagerageje kuba rumors canke bagerageza kuba bavuga ko cyane yuko Diamond Platnumz ashobora kuba ari we yiyeguriye umutima inyuma yuko inyuma ya nibi nyina wiwe ndetse nyina wa Diamond Platnumz nawe yagerageje gushira ino foto y'uno mukobwa kuri Instagram yiwe, noneho bikwega aba n'abandi kuba bavuga na cyane yuko ono mugore yakerekeje no majambo adasanzwe. Nakubise yuko nyina wa Diamond Platnumz asanzwe yitwa Sanura Kasim, akaba akoresha kuri Instagram yiwe amajambo ya Mama Dangote, aho yavuze ati, aho bamwe n'abandi bagerageza kuba bibaza kubera iki yashoboye gushira kuno mukobwa kuri Instagram yiwe aho gushira ko abandi. Benshi rero baketse yuko ari umusubirizi wa Tanasha Donna, aho umwe ndetse mu bafana bamukurikira yanditse ati ndabizi ko ari umukazana wawe, abantu babona kure baza bamenye byinshi binyegeje inyuma ya buno butumwa mvuga, kubera uhagarariye byinshi mu buzima bw'umuhungu wawe, ni kuvuga ubuzima bwa Diamond Platnumz. Ibi byaje kujijisha canke biza kwerekana neza na neza nyuma yo gupostinga agacagura yandi mafoto mu bantu bari bashitse kuri Red Carpet canke muri iyo yugurugwa no gushira hanze umuririmvyikazi Zuchu, akaba ari we ashira amafoto ya yuno mukobwa Dimak, akaba ari we ashira kuri Instagram yiwe. Byari ibintu bivuze cyane, ikintu gikomeye kandi ngira kamaro. Uyu ndi mu bafana yagerageje kunga mu kirenge cuno wundi mufana avuga ati mu bakobwa bose baje kuri party ya Zuchu
uyu Gihan wenyene yafashe amafoto ubona ko abereye kugira ngo uyashire kuri page yawe. Diamond Platnumz yaje kunga ndetse nawe ashimangira yuko ibino bintu bishobora kuba ari byo, nubwo yagerageje kwijijisha, aho nawe yagerageje kwishura abafana ati ndi umuhungu wawe, natahuye intego yo gupostinga iyi sanamu, nturakora ikintu utaciyumviriye, uruwagaciro Mama Dangote, reka abansi bavuge, ariko we naje nitwe tuzi ikintu gikomeye kizoba mu uyu mwaka. No kwibutsa yuko Diamond Platnumz rero yasanzwe yamaze kuba bwigana se wiwe ati umuhungu wanje rabura kuzeraba ugira ikintu utwereka nko muryango, nubwo keshi na keshi bidakunze kuba bimenyerwa canke batumvikana cyane na se wiwe, ariko kimwe mu bintu se wiwe yifuza kandi ashaka nuko Diamond Platnumz nawe aheba ibintu byo kuba ajarajana mu bandi bagore, ahubwo akarongora umugore. Ndakwibutsa yuko Diamond Platnumz indwi zibiri inyuma imbere yuko ino umunsi mukuru wo gushira imbere Zuchu yari yavuze amwe mu majambo akomakomeye ati sinkeneye kuguma inyuma, bari ko barimo babajije avuga ati sinkeneye kuguma ndi umusore, hari umugore mu buzima nifuza kurongora, ari hese siniyumvira kongera kuba mu rukundo rwa romantique gusa, nkeneye mariage n'imiburiburi mu kwezi kwa 12 nzwa nkwije imyaka 31, sinkeneye kuzoba nkiri kumwe n'umukunzi, nkeneye umugore. Aya niyo majambo Diamond Platnumz yari yaravuze indwi zibiri, akaba rero ashobora kuba yaje gushimangira neza na neza yuko Gihan Dimak koko ashobora kuba ari umukunzi mushashe w'umuririmbyi Diamond Platnumz. Nyuma rero yuko ano majambo n'ibindi vyagiye bivugwa, Gihan Dimak asanzwe yarabaye na Miss Tanzania mu mwaka wa 2016, 2017 yaserukiye Tanzania muri Miss Universe Tanzania. Uyu ngaha mubona nawe akaba yagerageje kwiregura avuga yuko namba Diamond Platnumz ndetse nawe atari abagenzi, atari abakunzi, ahubwo ari abagenzi, aho yavuze ati turazinanye kubera turi kumwe muri industry, turi rayisangiye, umwe mu bubashe cyane muri ino game, aritonda, ni umuntu mwiza kandi akora, ndamwubaha nkanamushima, ariko ntituri nk'abantu bibaza ko duteretana. Reka mbisigure neza, narose abampagara baza bambabaza yuko Gihan ngiye kurongwa n'umwe mu baririmbyi bakomakomeye mu gihugu. Abantu benshi bariko bamvuga, ariko ntituri abo batwiyumvira ko turi no muri industry imwe, turi inshuti, nta bindi. Niyo majambo uno mukobwa asanzwe ari umumodo, asanzwe kandi ajejwe kwamamariza companies canke ziriya kuvyerekeye mu kazi, basanzwe ari kumwe muri industry muri Tanzania, asanzwe ndetse ari inshuti magara y'umwe mu bakobwa bavukana na Diamond Platnumz, kandi avuze bwishi ku buzima bwa Diamond Platnumz, nawe akaba atari uwundi, akaba ari we Esma Platnumz. Amaze kuba yemeza yuko nyuma yuko amaze kuba postingwa na nyina wiwe, nawe afise ikintu gikomeye cyane mu buzima bwa Diamond Platnumz, atagushidikanya byo koko vyemeza yuko Diamond Platnumz yaramaze kuba aronka umusimbuzi asimbura Tanasha Donna Muziko bakundanye kuva mu mwaka wa 2018 mu kwezi kwa 11 gushika mu mwaka wa 2020 neza na neza mu kwezi kwa kabiri, kuko baje gutandukana neza na neza mu kwezi kwa gatatu. Diamond Platnumz afata yiwe Tanasha Donna isura muri Kenya, iyo naho yari yaje avuka. Diamond Platnumz yagiye aba kumwe mu rukundo n'abaririmbyi batandukanye ndetse n'abandi ba modo, aba Miss, kuba rero atoye uno mu Lebanon Tanzania, no mukobwa afise ubwane gihugu muri Lebanon, ariko kandi no muri Tanzania yaserukiye Tanzania muri Miss Universe mu 2016 2017. Nta
kwibesha nubwo mwumva yuko bose baba bagenda babihakana ariko nuko kuva abo bagiye bakundana bivuyemo Wema Sepetu igihe cyose bagumye bahakana yuko bari kumwe mu rukundo ariko mu nyuma bikaza kuba bimenyekana yuko Diamond Platnumz n'uwo mu ririmbyi murazi Tanasha murazi Saleh Hassan nawe mu 2014 babanje kuba bagenda bose bahakana inyuma canke ariko mu nyuma bikaza kumenyekana ndetse bakaza kuja mu rukundo. Diamond Platnumz kuri bafise abana 4 harimwo 2 yavyaranye na Saleh Hassan ariko kandi numwe yavyaranye na Hamisa Mobeto hakaba n'uyundi yavyaranye na Tanasha Donna. Kuba rero yihaye no mutima no mukobwa afise ubwiza bwe burengeje muri kano karere ntivyo babitangaje uretse yuko ari umwe mu bantu bakundwa kandi ari umwe mu bantu afise notoriete mumva yuko afise ivyayamamaza afise n'ibindi bintu asanzwe akora ku ruhande kandi abashimire ibintu byose tuguma tuvuga ati wait and see amakuru yose atandukanye turize kwama munyaronkano kuri Ivyacu TV icyo ukora gusa ni subscribe wo turayikora kugira ngo amakuru zure yaronka. Ndakwibutse yuko usyonda munsi ya video urabona ahantu handitse Ivyacu TV hanyuma imbere ahantu handitse subscribe atukura ariko kandi ugaca wemeza kugakengera kugira ngo amakuru tuguha uze urayaronkera ku gihe. Amakuru yuno muririmbyi rero nase cyane ivy'urukundo rwiwe kubavuze yuko kwezi k'8 cyangwa kwezi k'9 bagiye guhagarika isi mu rukundo ruhamye ndetse bakagira mariage mugiye kuzokoma mu yaronka mbega zo yacaguye nde canke no yonyene byose ndakubwira ati wait and see Ivyacu TV twamasuri ngaha ariko kandi ndagusaba nimba